murakoze. Nitwa Alice Ndayizeye nkorera Radio Bonesha FM. Imigambi nashikirize mwavuze tujanye n'ibitoro, muravuga amafaranga y'agaciro, muravuga y'igiciro cy'inkenerwa. Ndashaka kubaza mbega mwebwe ivyo ni gute muzobikora? Hagize iminsi ibura ry'igitoro rihari cyane kuva kungana nyinshi iriko iraboneka, mwebwe muzobikora kugira ngo ivyo bitore inyishu. Ikibazo c'amahera y'agaciro n'igitoro ni ibibazo bifatanye. Kugira ugura igitoro bisaba ko ufise amahera y'agaciro. Si twe twabigize, niko biri kw'isi yose. Rero ntushaka kugura igitoro udafise amahera y'agaciro. Rero ikibazo nyamukuru ca mbere co gukemura ni ikibazo c'amahera y'agaciro. Uti ngo muri FPN mwebwe ico kibazo mugikemura gute? Muri FPN twababwiye yuko hahuriye incabwenge, ugwaruka rwize, ugwaruka rurondera, twariyumviriye, twararondeye, turiyumvira mu bumenyi dufise. Ico twiyumviriye ca mbere cokogwa, nababwiye nkitangura ikintu citwa libéralisation du marché des devises. Guharanira ubwigenge bw'amahera y'agaciro. Ngira ndabisigure ngene vyogenda. Amahera y'agaciro, uko amahera y'agaciro agoye kuronka niko azimba. Wewe uri umudandaji canke uri umurundi ufise amarundi ukaba ushaka amahera y'agaciro, uko bikugora kuyaronka niko azimba kw'isoko. Uko ugenda mu banki yawe ukayabura niko uyafise atari muri banki agusaba amarundi yishakiye. Rero ico kugira kigabanuke, ica mbere na mbere hari ingingo zibiri zafashwe zatumye amahera y'agaciro akena gose. Bibajije ngo mu kuzifata bagira batume amahera y'agaciro aboneka, kumbe vyaciye bituma, sinzi ko muribuka heze nk'imyaka 2-3, amahera y'agaciro ava ku 2800 aca duga agwa ku 3,305 caragenda n'ubu ntarahagarara guduga. Urazi izo ngingo bafashe izarizo zatumye bizima. Ingingo ya mbere, igihe babuza yuko amashirahamwe canke izi organisation internationale zikoresha amakonte yazo zigashobora kurotira amahera y'agaciro. Ni kuvuga iki? Iyo dufate nk'ikigo mpuzamakungu kirungitse amahera y'agaciro mu Burundi, kikayatora mu mahera y'agaciro, kigahemba abakozi babo mu mahera y'agaciro, kigahereza amafrais de mission mu mahera y'agaciro bitayigoye. Ni kuvuga iki? Bajya abantu bose baronsa aya mahera y'agaciro bayagarukana, sivyo? Ekonomi, igisata c'ubutunzi kirafatanye. Ingingo yose ufata irafise ingene yica bimwe canke igakiza ibindi. Rero amahera acaboneka, arasirikira. Amahera aguma azunguruka. Uko amahera atazunguruka niko bizimba. Rero ingingo yo kubuza amashirahamwe canke kubuza abikorera utwabo kubikura amahera yabo bakoreye y'agaciro azoguma atuma idolari rikena mu Burundi. Ingingo ya mbere ni kuyareka. Mwibaza ngo abariko aragenda bajya si batuma duga, ahubwo bajya uko abantu bizera Burundi bakarungika amahera y'agaciro ku bwinshi mu Burundi, abo bayarungitse ku bwinshi bakayatora uko bishakiye, amahera araboneka. Nivyo birumvikana ko leta ikeneye amahera. Mugabo jewe ico no bahanura suko boca bababuza gose. Oya, ahubwo niba bareke, mugabo bapfume bashiraho ikori. Uwo muntu afise amahera y'agaciro yazanye $1,000,000 w'amadolari, nimba mureke ngo atware yose $1,000,000, bapfuma bavuga leta, wewe ukaba ushaka gutwara amahera y'agaciro, leta izogumana ibice 10%, ibice 5% vy'ikori. Ni kuvuga iki? Mu $1,000,000 w'amadolari, ibihumbi 50 bigumye muri leta canke ibihumbi 100 bigumye muri leta, kugira nawe ukoresha amahera y'agaciro. Kubera utagize uko, wa wundi akora ucambere ubuzi aca yugara ubuzi, ntasubira kuronka amahera ahemba abakozi. Abakozi biwe ntibasubira kuronka amahera y'agaciro. Abagenda kurangura kw'isoko ntibasubira kuyaronka mu mabanki, kubera uwonye yayazanye ubwinshi akayacisha muri banki. Iyo banki nayo ntironka amahera y'agaciro ihereza abadandaji.
babandi bagenda kurangura vya bindi dukoresha ku munsi kusi mu isoko bimwe bizimba amasosi tomati amavuta yose acaboneka kubera iki baba baronse amahera y'agaciro bitagoranye. Rero ingingo ya mbere twokuraho niyo yo kubuza abantu kubikura amahera y'agaciro, umuntu wese mu kugurura ico gisata. Ica kabiri bagasubira kugurura bakareka ntibavuge ngo amahera y'agaciro adandazwa kuri iki gisata, bivuze liberalisation ni kuvuga ry'ama bureau de change yareke akora ukuri kwamwe, umwe wese uko yayaronse mu buzima. Abantu ntibanganye ubukerebutse ayafise ayadandaza ku giciro runaka, mureke. Kubera mu minsi ya mbere muzoca mubona mu minsi mikeyi mu mezi 3-4 ajya amahera yahora yari ku 8,000 hafi 7,000 akoroka ku 5,000 n'4,000 kubera hari abayafise n'abatayafise. None ingorane dufise nuko mu Burundi dushaka ko abantu bose bangana umunsi umwe ntibikunda. Hari abafise amavuta yo kudandaza n'abandi bafise amavuta yo kurondera, birumvikana. Rero ifo guharanira yuko igisata c'amahera y'agaciro cigenga bacugurura, ntibashiremo amategeko menshi atuma amahera y'agaciro agora kuboneka, bagashira amategeko ahubwo yorohereza abantu bashaka kuzana amahera y'agaciro ku bwinshi mu Burundi, hama yashika ngaha uwo muntu yayazanye akayabikura bitamugoye, atarinza kugenda. Yumvire nk'ubu akarorero, wewe uri umugwiza tunga, uradandaje, urashoye amavoka hanze, urashoye icaco cose, ibiyoba barakurishe $1, ushoye aho muri Tanzania barakurisha $1, mugabo ntufise burenganizira bwo kubikura ayo $. Wewe bakenera gufata ingendo ugende kuvugana nabo mukorana, iyo ngendo ukacubura $, uyafise kuri konti wayakoreye, ucugenda kuyarondera hehe? Kuri wa wundi wo mwibarabara. Umwe wo mwibarabara nawe yifite ibiciro vyiwe. Rero kujya uyironse ikuzimvye, nawe bidandaza vyawe uzoca ubizimbako. Nuko rero ibintu bizimba, ico gibazo nagitevye ko cane, mugabo nico nyamakuru, nico ca mbere cishe gihagaritse ubuzima ubutunzi bw'igihugu cacu c'u Burundi. Rero ikintu ca mbere twoharanira nk'abashinga amateka nuko gisata c'ubu c'amahera y'agaciro cigenga, bakiliberaliza. Kwigenga si kuvuga ko kitagira amategeko, kibandanya kigira amategeko, kibandanya gifise abayarabo, mugabo borohereza ayo mahera y'agaciro kuza ku bwinshi, kandi ntihabe yuko umengo uzanye amahera y'agaciro ku bwinshi baca bakwiruka ko bakubaza ibibazo bakudondagiza, wayakuyeho uri umudandaje wadandaje, barabona aho yavuye, sayi ubusuma, mugabo ukamengo ukoze icaha kwinjiza amahera mu Burundi. Rero ivyo nivyahagarara, sivyo? Wa wundi yifitiye $1 mwibarabara bakareka kumwiruka ko bamufunga bamuhora ngo arafise amahera y'agaciro ngo mvuga aho wayakuye, ivyo bigahagarara. Uburundi amahera y'agaciro igiciro kizokoroka ku isoko mu kwera zo babonetse mu banki, ayo mukuri abonetse nta numwe asura kurondera ayo ya magendo. Ico rero kikeca kibi cambere. Ica kabiri icigitoro, icigitoro ni nkora mutima, nivyo turashaka kuba tuyafise amahera y'agaciro, mugabo kuyaronka siko kuronka ibitoro. Ibitoro tutabeshanye hariho imvu nyinshi ni gisata kitoroshe utakizi. Sinka kujya ufata ngo uragiye ku isoko ngo uraguze umuceri ngo kubera ufise amahera ngo uraguze kucuza. Bisanzwe niko vyari biteza kubura mbwa siko biri. Ni gisata kirimwo abantu benshi bavuga mu gifaransa ne aba intermédiaire benshi. Rero ni gisata kandi gisaba yuko soit tufise amahera y'agaciro, mugabo bisaba ko ufise n'abahinga bateza gukurikirana ico gitoro kuva kwihinguriro. Uronsa amahigwe kora kera Burundi nitwagurira ihinguriro, twagurira abakomissionnaire, twagurira abo abaranguye. Rero ubunye nararumvise ko Burundi ko ragereza kugurira directement aho bahingurira ico gitoro, ari ikintu ciza cane gituma igiciro kigabanuka. Mugabo bisaba yuko haba ufise ico bita chaîne d'approvisionnement, sivyo urutonde rw'abantu biwawe bafise ubwo bumenyi kandi bakora muri transparence, bakoresha n'ubuhinga bwa none. Uno munsi ibintu bire informatize. Ntushobora kuvuga ngo uriko dandaze gitoro wandika mu mpapuro ngo ikintu umuntu ashobora guhindura ejo. Oya, biteza kuba informatize. Amahera akava muri banki nkuru agenda direct ku muntu yahinguye ico gitoro, hama ugakoresha aba transporteur wizeye. Hama ico ni cambere. Ingingo ya kabiri ya mbere ituma igitoro nibaza kitegerezwa
kibura cane kandi kitari kubura nukungene igitoro ari gisata encore une fois nka kujya kw'amahera agaciro umengo hariho bamwe bavukanye amahirwe yo kukidandaza abandi batakirekuriwe bateza kukiliberaliza bateza kugurura abantu bari bo bose uwari we wese afise ayo mahera y'agaciro ufise amahera dolari 100 genda ugura iyo bido aho muri Tanzania uzane ufise igihumbi c'amadolari genda ugura iyo citerne uzane ufise menshi gura ayo masiterne menshi mugabo ntibivuge ngo ni naka mwene naka canke akagwi k'abantu 10 aribo barangura bonyene aribo bafise ngene bumvikana bavuze no munsi dusohore maritira ya yindi minsi turayimana ngo ikibazo giteza kuba ikibazo bateza kuriberaliza nka kujya biri mu bihugu bibanye ngaha aho n'igiciro ntibakeneye kuzokoreta ishinga igiciro reka abarundi bose benshi barafise uburyo bwo kurangura igitoro badandaze bakirangure badandaze ku giciro bishakiye kiboneke ni nka kujya kw'amahera y'agaciro uko azokwinjira ari menshi kandi ufise ubukerebutsi akavuga je ndazanye igikerebutsi muri leta mwashinze 4,000 mugabo jewe ku 5,000 kiraboneka abantu bazokigura uyundi wowe bitanazi iminsi haza n'uwundi avuga je ndafise 4,5 ndafise 4,5 kizoca gikoroka mugabo ureke mburi murundi yifitiye amahera umworohereze aza nico wewe ubandanye gusa ukurikirana yuko bikozwe mu mategeko bakurikiza amategeko bazwe abo bantu mugabo ntihaba akagwi k'abantu 10 baronka badangura igitoro bifatanye na y'amahera y'agaciro ntihaba akagwi k'abantu 10 bagenda kuronka amahera y'agaciro muri banki nkuru abandi bayarondera mu zindi nzira ni muhagarika iyo ngendo ko ari abantu bayoronka mu mbande udashoboye kubona ko ukorana na banki yawe uri umudandaje banki yawe idashobora kukwizera canke udafise ubwo buryo reka kudandaza igitoro leta ntisubire korohereza abantu ngo naka canke naka ngo kubera azinanya na naka ngo araranguye igitoro oya bihagarare murabe ko igitoro kitaboneka bareke umuntu wese afise amahera arangura ibido arangure uhuye n'umuntu yifitiye akabido ntumufate yirondeye ku ga 5 litre akaba yashoye agahene kiwe kugira agura agatoro ko gushira mu mashini muri groupe canke iki mureke ni nka kujya kwa amadevize n'igitoro bizohera ari uko biretse kuba ikintu ridakwinyegeza plus ikintu kiba abundant ikintu plus ikintu kiboneka ku bwinshi plus kizimbuka nico rero nizo ngingo zitatu nyamukuru nizeye ko madame Alice wo muri Bonesha nashoye kwishura kibazo c'amadovize n'igitoro ngene coshobora gukemurwa mu Burundi